Bakunzi ba Azak Burundi TV no kuvuga Association des Artistes en Action du Burundi. Uno musi udasanzwe twazindutse aho tuje kurondera umuririmbyi yaririmbye kuva kera cyane, yaririmbanye n'umusani Big Fizo, aririmbana na Black G, uwo bita Tichamo asanzwe abahajya. Tugomba dushike turabe ko tuza kumusangaho ahasigaye tuyage nibijyanye n'umuziki we. Amazi imisi myinshi adakora, ariko numvise amakuru abitomoye neza, amakuru atohojwe yavuze ko ari igisasu kiriko kirakorwa. Tugende tumvirize ibijyanye n'umugawi we, ushobora gusanga yagarutse muri game ya music. Tugende. Tichamo dusanzwe tuzi ko aba ngaha turi mu buterere, sivyo? Niho asanzwe abareka rero tudodore tumvirize ko ari hari ahasigaye tumubaze ibijanye no mugawi we. Ni sawa? Meze neza? Yego. Hano niho Tichamo asanzwe aba? Ni hari twari tumukeneye kugira ngo tuvugane. Yasi hari afite yasohotse ariko araje kuri studio. Bakunzi ba Azak Burundi TV tubwiwe ko yasohotse agiye kuri studio. Murumva ko yamakuru nababwira ko hari gisasa ari karategura aguma agenda gukora ibijanye n'igikorwa ciwe. Merci sana. Okay, merci na. Reka tugende tumurana. Yego, karibu tena. Sawa sawa. Sawa, merci. Bakunzi ba Azak Burundi TV tugiye kuraba aho Tichamo asanzwe ariko arakorera ico gisasu ciwe. Ni kuri studio kwa radio. Cameraman tugende. Twamaze kumubona ngaha ariko nyene aragira kakano kubwenge. Nawe murabizi, reka tubuyagishe tububaze uko bimeze. Big up sana man. Poa. Fresh. Muko poa? Poa, mambo vipi? Mambo poa kweli, muko sawa? Tuko sawa mwanangu, inakuaje? Ni sawa tu, mnaongea Kirundi? Na Kirundi sio sana, lakini tunajaribu lugha zote, lakini mmenijia tu fasta tu hivi sijaelewa mwanangu. Au yaelewa. Tuko Azak Burundi TV, nukuvuga Association des Artistes en Action du Burundi. Nimeshawapata sana kwenye mtandao mwanangu. Nishatuona. Sana kabisa. Twari twagiye hariya mu rugo batubwira ko mwaje hano. Nibaza ko amakuru yacu atihenze nk'abakunzi ba Azak Burundi TV baza kubona ko ntitwigera tubesha n'umusiro mu cyo twemereye abakunzi bacu baraza kukibona. Okay, nta probleme frère. Kugira ngo abakunzi bacu abo turi kumwe bace bamenya uwo bari kumwe nakahe kantu nyene, kugira ngo bace bamenya ati turi kumwe na naka kantu nyene basanzwe bakumenyereye ko ushobora kugira hano bace bavuga ati turi kumwe na Tichamo. Je izina giwanje nyakuri ni Nzeyimana Mohamed, mugabo kenshi wa ntazira nka Tichamo. Tuvuze Tichamo dushaka kuvuga gute, kuko hari abantu bashobora kwimbira ni Mohamed haje mu Tichamo gute? Benshi banzi yuko je ndumwigisha nyene, hamamo novuga yuko ari Mohamed. Ticha naho numwigisha. Aha tugusanze usanzwe wari uriko urahakorera iki? Anye ni muhira vraiment, ni inshuti n'umuryango anye hawe hari studio mugabo unyi hasigaye n'umuhira gusa. Tuhatemberera tukapanga byinshi by'akazi y'umuziki bikagenda neza vraiment, atangorane nimwe ihari. Turumva ko usanzwe ufise hariya ni muhira, hani muhira duvuga rero ufise muhira habiri. Yego ni habiri, si habiri gusa ni hatatu. Ariko mwagumye muduhagaritse, ndashobora kwicara none kugira ngo tuyage twese twicara. Karibu vraiment ntangorane. Bakunzi ba Azak Burundi TV ahambona twicaranye na wa muririmbyi wanyu wa undi muzikera cyane yaririmbanye n'abasano bita ko bakomeye cyane, ariko natwe turasanzwe tubizi ni Tichamo. Ubu rero tugomba tuyage kubijanye n'umugawe we. Tichamo, watanguye umuziki kera cyane, abantu indirimbo bavuga ko bari bakumenyereye ko cyane ni je indirimbo bamenyereye ko cyane ni indirimbo yitwa Mrembo. Naririmbanye na Black G na Channy Queen. Yo onye vraiment yo yaravumye cyane. Mwoba mukibuka ku buryo abakunzi ba Tichamo bo kumva gusa kantu kaga frappe gusa cyavuga Tichamo kwera aracarimwe akapela. Sa naitwa Mo Stalia Love na kuimbia ni kwite Lacey ama Lady JD, kwite Beyonce ama Alicia KZ. Maaibu usiwe na wasi tu, nakupa life sitocheza na masista du. Ona bala wengi wanaongeza tamaa, kupata na kukosa sio jambo la kushangaa. Naongeza juhudi Stuttgart wa mtaa, kwani Mola na kuabudu iko siku takuwa star.
Yes, ama none ko urumva umenga urarenze sana oya kawaida. Je ndiko ndumva ibintu ngo utecezana nani Na ma sister du Tichamo yatanguye umuziki ryari ko ari kera cyane naje sinibaza imyaka mfise ni myinshi cyane ariko sinibaza ngira ko no bana aribwo ntangure nyene kumenya ibintu amateka ya Tichamo yatanguye umuziki ryari du je narawutanguye ebana kare sinzi ngene no bivuga je no vuga nko muri 90 Tichamo amaze gukora indirimbo zingana gute je mfise indirimbo nyinshi nyinshi n'izindi je maze kuzibagira vraiment mfise nyinshi. Reka dufate nk'izoba wibuka utubwira igitigira ati jewe ndafise indirimbo zingana uko je indirimbo mfise hari indirimbo yitwa na Furayi twararimbanye na Black G, iyindi yitwa Cheka Now twari kumwe na Black G na AB kubera je nari mu mugwi bita Taya Boys nkiva muri Tanzania. Turavye aha igihe watangura umuziki ndumva watanguye kera cyane haheze imyaka irenga hafi 30. Umuziki uko wabubona kera n'ubu uko ubona itandukaniro rirahari hari difference. Iyo difference ni dushaka kumenya ni difference mugabo cagihe umuziki wari ufise endurance nini abantu bakumva abasani amabifu ibiki baririmba ibintu by'amabifu umuziki ugatera imbere bagize ibiteramo vraiment ukabona abafanzi ubuzi yari benshi mugabo n'ubu biriko biraza buke tuvuga ko vyari byarasubiye nyuma cyane ndumva ko ibintu by'abasani ibintu by'amashowbiz ari byo bigize abantu babasani barabigira ibikorane ibiteramo bikaba byinshi cyane ni igiki cyo bacari cyatumye bisubira hasi ubu ko umva biriko birevurwa na buhoro buhoro mbo je no kuyibaza yuko ari amashowbiz kenshi ingene je ndabyumva ngaha mu gihugu ciwacu usanga abasani benshi n'abapeti nyene ntibarakura ntibaramenya ico bariko barakora. Showbiz usanga umuntu ariko aragira showbiz mugabo ugasanga iyo showbiz no kugaya abandi akazi kabo ibiki ivyo onye nivyo duteza imbere mugabo showbiz wogira showbiz y'akazi sawa showbiz irimwo inyungu hapana bya bindi showbiz ukagira showbiz ejo muhuye mwibarabara mushwana ibiki bitusi iyo si showbiz bakunzi ba Sabscrube TV murumva ukuntu Tichamo ariko aratubwira kubwira ati showbiz si kwa kugaba muririmbye mugenza we canke kugaya akaza asanzwe akora kuko mwamukora ibikorwa kimwe ariko ukabona kumenga umusumbya success canke ibindi bintu ugacubona kumenga niyo showbiz akubwira ati showbiz irimo inyungu mu gihe uyikoreye mu kazi apana ibintu vy'ugwanko uriko uraraba ubu umuziki ndundi ubona gute basho ubu unyi uriko raza rero ubu unyi biriko biraza vraiment ukaba abari aje numviriza radio nkakurikira ibiganiro muri internet biki byose je ndakurukira vraiment ubu unyi abasani bose bariko barakora benshi bariko barakora vraiment kandi tuzoshika niyihe ntambamye ubona ndumva ko nubwo uvuze umuziki uri kurevoriwa uriko biraza ntibirashika neza kwihangiro nyaryo kugira ushike kw'iryo hangiro habuziki mbo ikintu kibuze je no vuga yuko ari ubumwe mu baririmbyi ubumwe gusa twese turi hamwe jambo cy'umukuru w'igihugu twese turi hamwe birashoboka twese turi hamwe birashoboka no kuvuga ntihagire umuririmbyi yigira ukuntu twese dukorere mu bumwe no mu rukundo voilà. Impanuro Tichamo atanga mwazumvise baririmbyi b'u Burundi kugira ngo muziki ndundu bandanye utera imbere no gukorera mu bumwe twongera dushiramwo n'urukundo izo nizo mpanuro zivuye kwa Tichamo. Tichamo mu bundi buzima busanzwe asanzwe akora iki je ubundi buzima je ndi umukomersa turizera ko amakuru yacu atigerabesha ko hoba hariho ikintu gishasha kimeze uko ico navyo ubivuga ko iki ico kintu ni mukirindire vraiment kandi kimeze neza kandi vuba kimeze neza vraiment twararimbanye n'umuhungu wanje ubu unye umuhungu wanje niyo asigaye ari mu producteur mu studio yiwanje kandi araririmba kandi ubu unye je ndamwemera voilà. Bakunzi ba Sabscrube TV Tichamo atubwiye ko ubu unye umuhungu wiwe asigaye ari wari producteur wiwe kandi arikora ibintu bimeze neza avuze ko amwemera nk'umu producteur murumva ko yararirimbye kumwe yavuga ko
mu mwuga wiwe atiririmba na wenyene agendera baba bandi bafise impano kugira ngo nawe abaduze n'umuhungu wiwe yarabimwijijemo neza ku buryo ubu asigaye ari we mu producteur amukorera atubwira ko adufitiye gishasha ico gishasha cyateguye ryari basha nta n'imisi 3 ya tucitegeye basha muri iyi minsi 2 gusa muri iyi minsi 2 mbo dimanche murumva ko dufise gahunda idasanzwe dimanche dutegereza kuronka ikintu gishasha kivuye kwa Tichamo uwo mu producteur ko batamuzi yitwa nde ariwe muhungu wawe kera bahora bamwita KD Mo number 2 Mo number 2 amugabo ni KD KD yitwa KD voilà niwe mu producteur agukorera ibintu bimeze neza kandi akabikora ku rugero rushimisha voilà je ndamwemera vraiment n'umuhungu yiwanje nta ngorane nimwe kubora uwamwigishije iyo production n'umu producteur je nemera endomike murumva ko ubuhinga umuhungu asanzwe akoreshwa kujya nyene bavuga ngo isase riva ku cyuma murumva ko vyavuye ahantu hakomeye cyane endomike niwe yamwigishije ibintu bijanye na production ubu nawe KD asigara mu producteur Tichamo yemera iyo studio asanzwe akoreramo ni yiwawe canke niyo asanzwe akoreramo gusa na usanzwe ucuja gukoreshamo umuziki iyo studio ni yiwanje mugabo ubu unyi sinovuga yuko ari yiwanje oya ni yiwe murumva gukora umuziki birafise akamaro kanini cyane Tichamo yarakoze umuziki arigisha umuhungu wiwe ubasanzwe afise studio ariko kubera byose ari by'umuryango akubwira ati studio niyo muhungu wanje ukaba wifuza rero kuza gukoresha indirimbo KD abikora neza cyane nkuko Tichamo ariko aducira ku mayangi atubwira ibintu vy'ukuri ubu rero tuvuge je nimba nkene gukora umuziki nje kwa KD umuzika unkora neza cyane vraiment ntangorane vraiment nuno munsi ubikeneye karibu ya ndumva akora ibintu bimeze neza ibintu ntangere twarigeze kumva amakuru nkuko abakunzi bacu ba Azak Burundi TV twama tubabwira ko amakuru yacu yamara amakuru atohojwe ameze neza atagatosi karimwo aho uzosanga yatohojwe neza 100% twarumvise ko Tichamo yibarutse ikibondo ico kibondo yibarutse amakuru twarayumvise ariko dushakarira tubwire vyanyavyo kugira ngo twumve Tichamo vyagenze gute wala ryatare ahubwo uranyibushigije kubera iki jema ubu unyi mazi imyaka 10 ntafise kibonto vraiment amugabo ubu unyi je mfise abana 5 ubu unyi hongerekanye uwundi umwe ubu unyi ni 6 umukobwa vraiment mfise umunezero mwiza vraiment ubu murumva ko umunezero Tichamo afise ntusanzwe asazo yifitiye studio akora ibintu bikomeye ariko acayironkera ikibondo no kuvuga n'umunezero ugeretse kundi Tichamo twoshobora kumenya akazina kuwo mwana uyo mwana abasha yitwa Yamuremye Balkis subiramo twumva iryo zina mayi Yamuremye Balkis ngo Yamuremye Balkis Balkis ni izina rigoye kuvuga nkuko Tichamo nyene ari umuntu adasanzwe akora ibintu by'amateka bimeze neza murumva ko yibarutse ikibondo turumva ko Tichamo yatanga umuziki kera n'ubuhe muririmbyi wa kera woba ukunda canke yakwenspira cyane umuririmbyi wa kera ahi wacu mu Burundi je novuga ni Chanjo wa Miss vraiment tufate abubu ni kuvuga abo muri urungano dufate nko muri no 2020 umuririmbyi wemera ngaha mu Burundi n'uyu mbo wombwira mu barapa cange mu reka dufate umwe mu baraperi n'uwundi mu ba Arembiste mu baraperi mu baraperi jewe Bifex Bifex vraiment ujya mu petit genda mukunda vraiment genda mukunda ingene yandika gusa ni kuvuga script ziyo voilà Bifex aho uri hose wumvise ko Tichamo akwemera nk'umuraperi wa mbere mu Burundi reka tuje ku ba Arembiste nawe ubuntu wemera nini mu bakobwa cange mu bahungu oya reka dufate muri rusange basi vuga umukobwa n'umuhungu umukobwa jewe anye nemera ni Channy Queen umuhungu yes umuhungu je nemera mu ba Arembiste wash iyo ni examen tubwire rero ni examen dushaka ko examen yitora ndazi ko wizume umuntu wa mbere jewe anyinjira mu bambe mu ba Arembiste je novuga ni nka petit frère wanje Black G Channy Queen uremegwa cyane na Tichamo kuri umuririmbyi kazi abikora neza nawe Black G wumvise ko Tichamo akwemera mwese yagiye arashira ko like
niki wosaba leta kugira ngo iterere muri uno muziki ndundi kugira ngo utere imbere? Yo vraiment je ico ne wosaba leta yo dufasha idufashe vraiment idufashe mu byinshi. Kwanza ya leta ya kera nta na kimwe badufashije vraiment. Mugabo iyi leta ico tuyisabye vraiment itwumve amarira yacu kwanza mu biteramo. Kubera ibiteramo kenshi biradufasha. Mbo na ma award sawa irondere ma award mu gushimira abaririmbyi bakoze ku mwaka.